Kw'igenekerezo rya 26 ruhuhuma abakozi b'umugwi CNDH niho bamenya ko mugenzi wabo Shadia Mukaremera yabuzwe irengero kuko uretse kudatonda ku kazi kuwa 25 ruhuhuma baramenye ko no muhira bamuheruka hava nk'utonze ariko ntiyataha na telefone yiwe itagicamwo naho vyamenyekanye hakiri kare amakuru RPI ifise nuko ubuyobozi bwa CNDH butashotse burondeza umukozi wabwo kugira umugwi CNDH utangure kumurondeza bamwe mu bakozi babanje gusa nk'abagumutse baranka ko atakindi na kimwe basubira gukora batabanje kurondeza mugenzi wabo niko kwigabura mu migwi bitura ibisata bitandukanye barondeza ico bafasha kumenya irengero rya Shadia Mukaremera abaganye mu gipolisi nibo beretswe uwo bavuganye rya nyuma incuro irenze imwe umupfasoni Chantal Bakamiriza umunyamabanga mukuru wa CNDH mu nama bakoze bahuza ivyo bakuye iyo bagiye kurondeza niho bamwe mu bakozi banka bakanana ko CNDH itegerezwa kwitura ubutungane bubafashe kumenya ukuri bahereye kuri ivyo bimenyetso baronse icatangaje abakozi ba CNDH nuko inyuma y'iyo nama umuyobozi wabo Musenyeri Martin Blaise Nyaboho ariwe yaciye asohora urutonde rw'abakozi bahamagariwe kwitaba mu gipolisi yandika ko itariki bitabirako isaha n'inimero y'ibiro bazokwitabamwo abo bakozi bose hamwe bari batandatu umupfasoni Chantal Bakamiriza abandi batanu barabaharaniye kukuri gutegerezwa gushigwa habona uretse Chantal Bakamiriza abo bandi batanu barahakaniye umuyobozi wabo ko badashobora kwitaba igipolisi nkuko yabibandikiye kuko atariko bikorwa mu mategeko Chantal Bakamiriza ariko we yaritavye kuri iryo sango yahawe na Musenyeri Nyaboho agenda naherekejwe n'icegera c'umuyobozi wa CNDH Gerard Rugemintwaza kandi arakigwa muri vya biro yarungikwamwo abo batanu bahakanye igipolisi cahavuye kibarungikira imitahe yo kwitaba hari mu kwezi kwa gatatu bitavye kwisango bahawe n'igipolisi nivyaboroheye babanje gufungwa baranankigwa ku mushingwa manza wabana bafasha impari zibimari bihera babarekuye ngo batahe ariko amatelefone yabo asigara mu gipolisi iyari gushika ubu inyuma yuko kurenguzwa mu gipolisi kabaye agacerere muri CNDH dossier y'ibura rya Shadia Mukaremera isubiriye kuvugwa muri CNDH ubu muri uku kwezi kwa ruheshi ari uko babakozi batanu basavye ko Chantal Bakamiriza atorungikwa mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu umuco kwibura rya Shadia Mukaremera utaraboneka n'ubutungane bwaciye buva mu gacerere nkuko ari we yabwiye abakozi biwe isango bitabirako mu gipolisi imbere yuko bahabwa imitahe Musenyeri Nyaboho ni nawe yamenyesheje ijya mbere ingingo y'ubutungane arondewe n'uruganda rwa RPA kuri ivyo yasabwe n'abakozi biwe umukuru wa CNDH yishuye ko isango ryo kuja muri ubwo butumwa bw'akazi rizogera dossier Shadia Mukaremera yaheze inyuma y'amasaha make parke nkuru y'igihugu ibirasohoye ingingo ko dossier y'ibura rya Shadia Mukaremera yugawe kuko babuze icaha babura n'uwikekwa kwicaha ubutungane bwo kurikira dossier y'ibura rya Shadia Mukaremera yugawe umuryango wa Shadia Mukaremera utigeze urondegwa ngo bumve ko atakintu na kimwe bafise cofasha mu matohoza yasabwe na CNDH eka n'abajyango ba Shadia Mukaremera bagerageje kwitura igipolisi amakuru RPI ifise nuko batigeze bakigwa iyo dossier yugawe kandi atamatohoza yakozwe mu kibanzi gipolisi cabonye telefone ya Shadia Mukaremera yasoneyemwe ijya nyuma ku muhingamo wo ku munsi wa 25 ruhuhuma telefone ya Shadia Mukaremera yari Nyabugete mu gihe Shadia yarasanzwe aba muri zone Nyakabiga ivyo vyose uburongozi bw'umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu bukaba bubizi ariko busa nuko atagahaze bubibona ico bikoze abakozi ba CNDH baharaniye kukuri kurondegwa bakanabihagararira mu manama hagati y'abakozi b'uwo mugwi w'igihugu nibo bahindukiriwe kuva barukuye mu kanwa baciye batangura kugirwa kwiterabwoba no kugabishwa ngo bahebe iyo dossier